Arumvise bababarira ko aya mashengero 11 bayahamagaye kwa perezida ntiyitaba. Mulisikia waliita makanisa 11 kwa rais na hawakuitika. Mu byukuri ntitwitavye. Kiukweli hatukuitika. Hanyuma kutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si mazarau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Umusekretari generale wa sepebu twaremera ko ari waduserukira imbere y'amategeko. Mwakilishi wa sepebu tulikuwa tunakubaliana kwamba ndiye anatuwakilisha kisheria. No kuvuga rero ngo iyo twitaba twebwe twese amashengero maana tungeitika sisi sote makanisa tungekuwa tumemuondoa huyo. Twaciye tumureka rero abariwe yitaba. Makutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si mazarau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mbega mu biro vy'umukuru w'igihugu boshobora kwivuguruza ku ngingo bafashe kuvyerekeye ishengero rya Pentekoti. Ivyo turabirabira hamwe muri kino cigwa. Nta misi myinshi haciye naheruka kubabwira ivya Pentekoti ingene vyifashe. Naheruka kubabwira inyishu umukuru w'igihugu yahaye ishengero rya Pentekoti ry'Ikiremba mu gihe ryari ryamwituye. Twarabonye yuko mu gutanga inyishu mu biro vy'umukuru w'igihugu babicishije muri cabinet civil baciye bandikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine ikete yihuta. Iryo rero twarari basomeye turagaruka no ku bice bikuru birigize. Biragaragara rero ko abarushijwe aha ndavuga yaje 11 ibandanya igofera urubanza. Aha rero biragaragara yuko bandikiye umukuru w'igihugu kugira ngo bagire rokuru kugira ngo berekane yuko barenganijwe. Twarababwiye duti umukuru w'igihugu yari yabahamagaye irya mbere, arabahamagara irya kabiri, arabahamagara irya gatatu, arabahamagara n'irya kane ntibagenda. Ivyo ndabigarukako. Reka mubanze murabe ivyo banditse vyinshi ariko harimwe agace ngomba ndabasomere mumvirize ingene kameze. Kuva hejuru hari ibintu vyinshi banditse ariko reka nsome. Baravuga bati itariki 31 z'ukwezi kwa12 mu 2014 niho haje itegeko ritandukanya amadini n'ayandi mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Loi numéro 1/35 du 31 décembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses. Aha niho kwitondegwa kuko kuva ico gihe nta misiyoni nimwe yagize renouvellement de personnalité civile. Baciye bagenwa na stati za communauté nk'uko byari bisanzwe biri kugeza n'ubu. Nimba boba bafise ivyete vyagenga atari ivya communauté kuva ico gihe bo bibaha natwe tukabibona ariko turazi ko atabiriho. Agace ka nyuma kakavuga ngo vyerekana ko sepebu atari ASBL ahubwo ari confession religieuse nk'uko itegeko rivuga. Mubisanga muri sitati zose za sepebu na cane iyo dukorera ko ubu yisunga itegeko rishasha inimero ya mbere agakoni
30 yo kuwa 16 z'ukwezi kw'icenda mu 2022. Kuva itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2023 sepebu irafise inzego zose zisabwa n'itegeko. Amashengero ariyo amisiyoni yose ari muri iyo stati. Twosaba nyene icubahiro ko abo mwatumye igikorwa bosoma ayo mategeko agenga kominote yacu ariyo sepebu, amamisiyoni yose n'aba barimwo bahuzwa niyo stati ku rwego rw'igihugu. Ariko misiyoni yose ikigenga, ico itigenga ko ni doctrine na discipline na confession de foi. Voilà, ngibi rero ivyo bavuze berekana yuko umukuru w'igihugu mu ngingo yafashe yihenze canke abo yahaye ngo bamukorere igikorwa batasomye amategeko neza. Aha rero murumva yuko bitoroshe. Reka mbanza subire ndabumvishe ingene muri presidence basanze bimeze. Umviriza agace kagira gatatu. En considérant le statut de la CPBU de 2023, cette dernière, en tant qu'une association sans but lucratif, s'est accordée la qualité d'une confession religieuse sans le consentement de tous les membres de la communauté, ce qui constitue le nœud de la mésentente entre les différentes églises de Pentecôte. Point. Aka rero mukumvirize karakomeye cyane. Inyishu yavuye ku mukuru w'igihugu iri muri aka. Bati dufatiye rero kuri sitati za sepebu zo mu mwaka wa 2023, bati dusanga sepebu nk'ishirahamwe ridaharanira inyungu. Iyo association canke iryo shirahamwe sepebu ryigize canke ryihinduye nk'ishengero, kandi abasanzwe bahurikiye muri sepebu canke bahurikiye mu iryo shirahamwe nyene batavyumvikanye ko, aho akaba ariho havuye ipfundo, reka mvuge inyanduruko y'ukutumvikana hagati y'amashengero ya Pentecote. Uno munsi nta byinshi nza kuvuga, nagomba tubanze tugire umwihwezo gatoya. Umukuru w'igihugu yaratumye ko aba bantu bo muri G11 arabatuma ko irya mbere baranka kugenda, irya kabiri baranka kugenda, irya gatatu baranka kugenda, n'irya kane baranka kugenda. Murumva yuko bavyiyemerera ikibonane. Ise bababarira ko aya mashengero 11 bayahamagaye kwa perezida ntiyitaba. Mulisikia waliita makanisa 11 kwa rais na hawakuitika. Mu byukuri ntitwitavye. Aha rero ntibatumwe ko rimwe gusa, batumwe ko incuro zine ntibagenda. Twari twabivuze mu cigwa giheruka, turavuga duti none aba bantu bahamagagwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo abatature, kugira ngo akemura ibibazo biriko birabateranya na bagenzi babo, hanyuma ntibagende, bakavuga yuko baretse kugenda kubera bisunze amategeko. Iyi nsiguro vy'ukuri murumva yumvikana neza, aho umukuru w'igihugu akubwira ati ndagukeneye, hanyuma ukavuga uti jewe sinza kubera noba ndenza amategeko. Iyi nsiguro mwebwe muyumva gute? Kumbure ngira ngo ubuheruka sinashoboye kubivuga neza canke sinashoboye kuhigarukako neza. Narabajije nti ku ntwaro ya cami umwami agutumye ko ati ndagukeneye, urazoza usange ibwami, hari ico ndakubaza.
hanyuma ugaca uvuga uti jewe sinza kuko noba ndenze amategeko. Ico gihe muri komantere hari abavuze bati wacu ufatwa nk'umumenja, bakakubohera amaboko imugongo, bakaja kuguta mu bugaragu, ukazosangukirayo kuko waba wagararije umwami. Aba bantu rero baratumweko incuro zirenga imwe, baraka kugenda. Uwo banse kwitaba arafata ingingo, amaze gufata ingingo arayisohora. None ubu ivyo yavuze canke ingingo yafashe, murumva yuko bariko baravuga bati umukuru w'igihugu nabo bakorana barihenze, amategeko ya sepebu bayasomye nabi. Ubu rero umuntu yo kwiyumvira ati none ko kare yari yabatumye ko ntibagende, ubu naho bamwituye gute? Muri presidence umukuru w'igihugu arafise abahanuzi, kandi abahanuzi benshi, abahanuzi mbere usanga bakomeye no mu vy'amategeko. None ubu abo bakonseye nuko wamuhire w'umukuru w'igihugu vyarabananiye gusoma amategeko, vyarabananiye kwenterpreta amategeko ya sepebu, vyarabananiye kubona ukuri, bavuga ibinyoma, bahengamira kuri kiremba. Mu gihe rero biriko biragenda uku, mu gihe batashoboye kubona ikosa ryabaye, ahubwo bakaguma badefanda canke bakaguma bashigikira ya makosa, aho biragoye kandi bishobora no kudashoboka yuko Pentekoti ishobora kwiyubaka canke igasubiza hamwe. Kuko murumva yuko gushika n'ubu amakosa yagaragaye, amakosa yabonetse baranse kuyemera. Mu biro vy'umukuru w'igihugu baravuze bati twihweje amategeko agenga sepebu, ayo mategeko natomoye kuko yarahinduwe, ahindurwa abaraba bose batavyumvikanye ko yahinduwe nande, yahinduwe n'utwara sepebu. Abandi nabo bati twebwe ntidushobora kugengwa n'amategeko yahinduwe tutarimwo. Aha baravuze bati none sepebu yarahindutse iba nk'ishengero gute? Bati turabona yuko sepebu yahindutse ikaba nk'ishengero, iriko iritwara nk'amashengero. Aha rero umukuru wa sepebu ashasubira akavuga ati sepebu nivyo yitwara nk'ishengero kuko amategeko ayigenga arabivuga. Aha rero umuntu yoca yibaza ati sepebu barayemereye irakora nyene ku mugaragaro nk'ishengero, ivyo bintu vyarabaye muri leta, barahora iguma ikora muri ubwo buryo, ibikora mu kinyegero canke ibikora ku mugaragaro, ivyo bintu irabifitiye uruhusha? Kubera iki urongoye sepebu atagomba gukurikiza impanuro batanze? Bati yamara sepebu nisubire ku rutonde rwa kera, voila, isubire ibe ishira hamwe rihurikiwemwo n'amashengero. Kare ibintu vyari bimeze neza, amashengero ya Pentekoti yaratanye imbo kurongora sepebu. Mu kiringo kimwe hatwaye Kiremba, mu kindi kiringo hatwara Ruyigi, mu kindi kiringo hagatwara Kayogoro, mu kindi kiringo hagatwara Bujumbura. Vyari bimeze uko, bagenda barahanahana. Mugabo Kayogoro imaze kuhashika, ibintu vyaciye bihinduka. Umukuru wa sepebu ariho ubu yanka uhava, kandi manda yiwe yararangiye. Niko guca rero ahindura amategeko nk'uko avyiyumvira. Ayo mategeko rero niyo ariko aratera ibibazo. Vyose narabwiye yuko bipfira canke bikirira ku burongozi. Mu gihe cose umurongozi, mu gihe ariko aratwara, agaca ahindura amategeko amworohereza,
amategeko amugubizaho. Ivyo bintu akenshi nivyo vyama vyateye ingorane. Rero murumva yuko ivya Pentekoti bitoroshe, kubera umugabo umwe rudende yarashitse muri sepebu, manda yiwe irahera, agumaho ahindura amategeko. Murabona ingorane biriko biratera. Ubu naho ariko avuga yuko mu biro vy'umukuru w'igihugu bihenze. Voilà, none ga abantu b'Imana, ibi bintu mwe mwumva ari biki? None uyu mugabo ivy'amategeko niwe abizi wenyene. Voilà, guhamagagwa bati twebwe ntitugenda kubera twoba turenze amategeko. Aho ivyo murumva yuko ari we yabibwira aba bapasiteri. None ubu naho ati mwebwe muri presidence aya mategeko ntimwayasomye neza, murasubira muyasome. Uyu mugabo rero haje abantu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu rero ntaco bashoboye. Reka ndangirize kuri iyi principe y'uburongozi yitwa principe de Bob. Iyo tuyikura muri John Maxwell Leadership Bible. Professeur Pasteur John Maxwell iravuga ngo mu gihe Bob afitaniye ingorane n'abantu bose, Bobo niwe aba ari ikibazo. Bisigura yuko mu gihe aho ubaye, mu gihe aho ukorera udahuza nabo mukorana, ni ukuvuga ngo mwama muratata, ababanyi mukama muratata, abakozi mukama muratata, voilà, ibintu vyose bigacangana, wewe ni uburi kibazo. Naho twebwe vyo tunanira kugenderako canke gutahura mu buryo bumwe canke ubundi, iyi principe yoyo nukuri. Ibintu vya sepebu natanguye kubivuga ko abakozi bo muri sepebu bariko baratabaza kubera akarenganyo bariko baragirirwa. Bamwe baraja muri sentare baratsinda, ariko bagatsinda bigoranye kuko muri sentare barahamagara mukuru wa sepebu ntagende, bagasubira bakamuhamagara ntagende, bagasubira bakamuhamagara ntagende. Mwiyumvire namwe, umuntu yasesaguye utwiwe, ntakiri ku kazi, ubukene buramwishe, avuye hariya ruguru aje muri sentare, umukuru wa sepebu ntaje, barasubiye baramutumako, umukuru wa sepebu ntaje. Voilà, kugira sesaguza abantu gusa. Akirukana abakozi bo muri sepebu bidakurikije n'amategeko, abo bakagenda bwa mpene hariya. Ngayo amategeko agiyeko arayahindagura. Voilà, manda iraheze yanka kuvaho. Ngiyo presidence. Ibiro vy'umukuru w'igihugu birahamagaye abantu. Irya mbere baranka kugenda, irya kabiri baranka kugenda, irya gatatu baranka kugenda, ngo banse kugenda kubera boba barenze amategeko. Ibi bintu none ntimwumva yuko bisa na bimwe vyo muri sentare? None umuntu umwe amaze kuba ariko aragira ibintu nk'ivyo abantu b'Imana, akabigirira abantu nk'abo bose, uyo muntu vy'ukuri turavye iyi principe ya Bobo aho ntibifitaniye isano. Mukaba mwatahuye principe ya Bobo, muragira ico mubivuze ko namwe. Ariko ingendo nk'iyi si nziza, iratuma ibintu vyononekara cane, kandi nta teka bitanga. Aho uciye hose abantu bavuga batujya ninaka, murazi ibintu vyononekaye vyose niwe. Mwiyumvire rero, uriko urigisha abantu, wabwira ubutumwa bwiza, ukora ibintu nk'ibi vyose. Mwiyumvire ingene abo bantu baba bameze mu mitima. Voilà, Bibiliya ivuga iti mubane amahoro n'abantu. Kwirukana abakozi baja kuburana, voilà, ukabagirira kwa kundi navuga, bagasesagura utwabo,
n'ivyo baharanira canke n'ivyo barondera ntibabironke, ukaguma wiyemera kuri umugabo kubera igitugu, kubera igiti, kubera amahera, abandi ukabahigira. Mwene ibi bintu si vyiza abantu b'Imana. Ibintu nk'ibi, iyi ngendo si nziza na gatoya. Umaze kugera naho abakozi ukoresha bagwara ihahamuka, ikibazo kiba kiri iwawe. Reka ndangirize kuri iyi principe ya Bob. Nk'uko nabibabwiye yitwa The Bob Principle. Yanditswe na John Maxwell, kandi John Maxwell ni umupasiteri akomeye muri Amerika, akongera akaba n'umwigisha ku makaminuza, akongera akaba n'umwanditsi w'ibitabo, cane cane ibitabo vya leadership. Niwe muntu wa mbere amaze kwandika ibitabo vyinshi vya leadership kw'isi yose. The Bob Principle. When Bob has a problem with everyone, Bob is usually the problem. Nasubiramwo, mu gihe Bobo afitaniye ingorane hafi n'abantu bose, mw'ico gihe Bobo niwe aba ari ingorane. Bobo nguyu muramubona yavuvye. Voilà. Wewe aho ubaye, aho ukorera, aho usengera, ni waba mufitaniye ikibazo n'abantu bose. Abantu bose mugiranira ibibazo. Wewe ni uri kibazo. Kumbure muri komantere ndarako mwatahuye principe ya Bob. Iyi principe yanditswe n'umupasiteri. Voilà, murabona ko aca atanga n'umurongo muri Bibiliya. Aratanga akarorero ka Herode ingene yahamye abantu. Ivyo mubisanga mu vyakozwe n'intumwa igice ca 12 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 23. Murahasoma mwitonze, muza guca mubona neza principe ya Bob. Umuntu amaze kwisuzuma rero agasanga ari Bob, nuko aca bugufi, hanyuma akihana, agahindura ingeso, ivyo yahora akora nabi akabihindura, ivyo yahengamitse akabihengamurura. Ivyo nivyo bimuhiteka. Mu kurangiza, mbega n'urugwandiko banditse muri presidence, muribaza yuko umukuru w'igihugu, ibiro vy'umukuru w'igihugu bizohava vyivuguruza ku ngingo vyafashe? Motivation nibaza ko mwayibonye. Twihweje tugasubira tukihweza, twafashe ingingo ikurikira. Muribaza ko bazosubira bakandika bati twihweje ivyo twanditse, twasanze twihenze, ibintu nibikogwe nk'uko sepebu ari shengero, muradutunga muri rya ngingo twari twihenze, twari twaravye nabi, umukuru w'igihugu yari yihenze. Ivyo bintu muriteze ko bizoshoboka? Tubasabe mwebwe mutaragira subscribe kw'ishure ry'abarundi bose mubikore, mufyonde kuri like, mufyonde no kuri kakazogera, kugira ngo ivyigwa dutanga ntibize bibacike n'umunsi warimo. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Turabasavye mwibuke kudufasha kugira subscribe kuri ya chaîne nshasha yitwa Hidden Authenticity. Nandungitse kuri baho, ndahafunze ukwezi kose, singira ikingemurira. Mu gufungura ari nk'uje akabona nyene uwo mwana akamfasha akamuha nk'ivyo bihumbi 10, nkabona gusoma, nkabona gutekera nyene ako kana koko no gufungura ntitarafungura neza, kuko bari bansabye ngo ku munsi ko noza ndamuha amagi 2, nanje ndi ntawe nikora, ntawe yakura. Gufungura ni ikibazo. Asha umwana ni gwanje kabisa, umwana ni gwanje, niwe nivyariye. Ubwo nkaba ndi mu bitaro ahantu kuri baho mu Kajaga. Ndondere umufotore aca akurungikira urara. Ubwo inzara nigomba kunyicira nyine ngaha ku bitaro.
bomba agasabune ko kumesura uduhuzu sindakaronka. Ejo niho haje abasenzi nyene bariko baragendura baraba abagwayi, basha nibo bansigiye agasabune keza. Mbere muri abo nibo baciye bavuga bati harimwo uwufise iyi nimero nyene y'iwawe, nibo baciye bagira ati reka n'ukuri uyu muntu turazi ko ari umuntu w'ikigongwe akunda gufasha abantu bamerewe nabi, ati nukuri nubwo vyokwanka ubu turakurungikira ico ufungura. Niko rero guca ndabaca kuko jewe ntabwo nari ndabazi, hama nkabashimiye n'abasenzi biyumviriye kuba bumpa ijwi ryawe kweri. Dufashe rero uru rubuga rukure kugira ngo dushobore gukemura ibi bibazo. Murabe link muri commentaire.